Umunsi mukuru wahariwe agateka k'umukenyezi warahimbajwe muri komine Mubimbi intara ya Bujumbura kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 ndamukiza umwaka wa 2024 aho bita kw'ipine. Apolline Bukuru arongoye ihuriro ry'abakenyezi muri Mubimbi yamanje kwibutsa bimwe mu vyo baranguye. Aho tukovuga ingo 70 zatunganirijwe ku bibazo zari zifise, harahimirijwe abakenyezi kuja mu mashirahamwe no mu makoperative hamwe no kwijukira ibiterwa mbumbarugo. Abakenyezi b'Imubimbi ngo nibabitumwako kuko bari mu nzego z'igihugu gushika ku mutumba no mu nzego z'umutekano. Apolline Bukuru yarangije ashima yongera asaba ibi bikurikira. Turashimiye abajejwe intwaro duhereye kuri nyakubahwa musitanteri wacu ukuntu bariko baratsimbataza agateka k'umukenyezi mu gusubiza mu ngo abagabo bataye ingo zabo, mu guhimiriza ababanye bidaciye mu mategeko no mu gutandukanya abagabo bafise abagore babiri n'ibindi bihesha agateka umukenyezi. Tugasaba ko ingingo leta yafashe yo gusubiza agateka umukenyezi ko yobandanya umukenyezi mu rugo akubahirizwa. Tugasaba kandi kubandanya dushigikirwa kugira ngo umukenyezi wese abandanye yiteza imbere. Nawe musitanteri wa komine Mubimbi Engineer Dismas Harimeshi nawe yamenyesheje ko ari umunsi wo kwirimbura, aca asaba ababashigikira kubandanya. Mwavyumvise ko n'ihuriro ry'abakenyezi hari ivyo bakoze kandi turabakengurukira kubera bagize urunani, tukabahamagarira rero nk'iryo huriro gukwirikirana iry'amigambi twavuze twashize imbere kugira ngo bajye abakenyezi mwabonye bafashe iya mbere kugira ngo bagwize amikoro mu ngo babishikeko. Ivyo bizoha agateka ikomine yacu, igihugu cacu, bizotuma dushikana ukuri ryahangiro yambona kazoza yuko umwaka wa 2040 tuba turi igihugu cifashe, umwaka wa 2060 igihugu giteye imbere. Ivyo ntizobishikako mu gihe utahereye hariya mu rugo, mu gihe utadugije amikoro mu rugo. Naco gituma no muri komine yacu ya Mubimbi twafashe iyo ntumbero yuko duhera hehe kuduza amikoro mu rugo. Dusabe rero abadufasha bose duhereye kuri leta mvyeyi, leta nkozi, kubandanya idushigikira kandi tubandanya dukenguruka ku kigoro yama yakoze kugira ngo umwene gihugu amererwe neza. Abafasha mu iterambere namwe tubahamagariye kugira urunani kugira ngo bikunde iri hangiro ry'igihugu, iyi mbona kazoza igihugu tuyishikeko. Tubone rero no kubakengurukira mwe mudufasha mu iterambere kubona uno munsi mwatwitavye. Duhamagarire n'umugujejwe gutekaniriza kazoza bene gihugu kudushigikira mujya mugambi wo guhamiriza abene gihugu kuja mu mamituweli. Kubera twarabonye yuko kwivuza burya ku mwene gihugu n'umutwaro ukomeye, bisaba uburyo bwinshi mu gihe umuntu yakitswe n'amagara. Bisigura rero yuko mu gihe umugambi benshi bowumva vyokunda ko dushigikirana mu kwivuza. Kanatsinda turabikora, ariko usanga turabikora ari uko igihe carenganye. Turatubona iyo umuntu agwaye ku mitumba, mu mashirahamwe, mu migwi itandukanye, tuca dukoranya uburyo. Ese ubwo buryo twobukoranya mu gushigikira bajya bene gihugu mu kuronka iki ikarata yo kwivurizako. Burya buryo buba bugiye hamwe, iyo umwene gihugu ashikiwe n'ikibazo bica bikunda yuko dushigikirana. Ariko rero hakaba hariho ikibazo mwodushikanira, ni ikibazo kijanye n'imiti. Hari igihe usanga imiti yabaye mike ku mavuriro atandukanye, canke iyihuye n'ingwara batoye umugwayi ugasanga ntibonetse hakiri kare.
aha rero muri komine Mubimbi turifuza ko twoshiraho icyo twokwita farumasi y'abenegihugu biciye mu mugambi watuvuzanye. Tubasabe rero muze mukidushikanire. Turabona yuko vyogabanya umutwaro kwaba bari muri mituwarite tuvuzanye, kandi n'imiti boyironka ku giciro ciza bakayironka na hafi. Turifuza kandi yuko hobaho nk'uko mwabivuze muri zirya mituwarite kubashigikira mu bikorwa vyotuma baduza amikoro kugira ngo umwaka uheze ayo gushira hamwe aboneke bitagoranye. Augustin Nkeshimana yaserukiye umugwi w'igihugu wo gukinga no gutegekaniriza kazoza bene gihugu, akaba ari nawe awuserukira mu ntara ya Bujumbura, yarashimiye abanyamubimbi kukuntu bitabiriye umugambi wo kuvuzanya babifashijwe na FXB. Tubamenyeshe ko ivyo birori vyari vyitabwe n'amashirahamwe nka Herobi, Turame, Wedi na FXB. Mbere nayo yaciye itanga imashini nyabwonko izofasha muri mituwarite tuvuzanye. Radio Television RTBB Nijwe Giza Burundi Giza